ziri foto cyane. SU TV yani Sunday Umoja TV ba mu misi yose duha tubabwira byose duzo busanga kuri SU TV Sunday Umoja TV imisi yose ibiganiro vyama biryoshe image nziza cyane bitubikuye tubikabikesha ngege inyuma ya kamera ariko kuri mic murabona muri komera na Diama twaba turi kumwe n'undi mushinga ntahe ngaha agomba tubwira ibintu byinshi cyane kuri activité dusanze ahantu aherereye ziko zirahabera twahabonye yuko ari ahantu heza hashajije hari nature hari mitse mbere hanimbuka munazi yuko urukundo rwose ruzorusanga mu Burundi ibintu byiza byose mu Burundi abantu bakundana ni uzobasanga abantu beza bashajije bo costume karuvati byose ni ngaha nyene okay navunenze kuvuga ibintu byinshi cyane bitandukanye reka tumaze tumusabe atwidondore hama tumubaze ivyo twahabonye ngaha n'igituma biriko birahabera ngaha karibu cyane. Ego mama rakoze cyane kuduha uyu mwanya ku mazina nitwa Nkurunziza Aime nkaba ndi chargé des activités parascolaires sociales muri iki kigo mwatugendeye aha mwagendeye ni association Famille de l'Espoir. Ego hanyuma namwe turabahaye ikaze kuba mwashimye kuza kutugendera mani bahezagire cyane. Okay tuvuze Famille de l'Espoir. Famille de l'Espoir ico kigo kiri composé n'abantu bagimeze gute gifise activités zimeze gute cyatanguye kubera iki? Ikigo cha Famille de l'Espoir ni kuvuga n'umuryango w'ivyizigiro mu Burundi. Rero uyu muryango w'ivyizigiro watanguye kuva 1994 ukaba watangujwe na visionnaire canke president ariwe Marcel Rachid akaba ari mu gihugu cyo hanze muri Canada akaba ari atanguje uyu mugambi yiyumviriye cyane ukungenda ashoye gufasha abana b'imfuvyi bantaho nikora abafise ubumuga butandukanye. Rero abitangujwe n'abandi bari kumwe kuko we ni president hagacakurikira wo bita Ntawasigaruwi akaba rafatikanije kurongora iyi association ifise icicaro hano mu Burundi kuva 1994 ikaba ifise ikindi cicaro muri Canada muri Montreal aho se n'ivyicaro
biriyo bijanye ni association ya Famille de l'Espoir. Okay, Famille de l'Espoir ngo ntitwavuze ntitwadondoye adresse aho turi ngaha turi muri Maramvya, ni zone Maramvya, commune ninde, commune Mutimbuzi, zone Maramvya, commune Mutimbuzi. Yatubwiye intara ya Bujumbura Rihal, yo turazo twumva yitwa Rihal. Yatubwiye vyinshi, yatubwiye aho yatanguriye, yatubwiye abantu bayitanguje. Rero abantu bayirimwo nibo nkeneye utubwire neza abantu basanzwe bafashwa muri famille. Ego abantu bari muri association ni kuvuga yuko harimwo abana b'imfuvyi, abana bantaho nikora, abana bafise ubumuga butandukanye, nibo association barimwo. Mugabo rero ntibarimwo badafise igikorwa bariko barakora. Dufasha abana biga, abana bakurikirana ishure, si kuvuga n'abana ibyo hino, oya n'abana bari ku ishure nibo association ikurikirana kandi nibo yitaho ikabafasha. Okay, tugeze kuri ivyo kwankadira abana benshi, nizeye ko mufise abana benshi, mu mufise abana manga? Ku rugezo tugeze ko ubu turafise abana bagera kuri 50. Abapfakazi nabo, abapfakazi ni kuvuga yuko akenshi dusanga ari babavyeyi nyine babareze, nibo dusanga arimwo abapfakazi. Ubwo rero abo bana dufise nabo ariko bagiye barasohoka, turamaze kuramura abana bagera ku 10 bahejeje amashure, bamwe batanguye za kaminuza, hari n'undi ageze muri Belgique mu Birigi, uwo nawe nyene yarezwe na Famille de l'Espoir. Ego nugo rugezo tugezeko. Okay, murumva bakunzi ba Sandi Umoja TV ko turi ahantu heza cyane hasanzwe harerewe imfuvye ndetse n'abafakazi bakurikiranirirwaho. Ariko turazi neza ko ibintu nk'ibi usanga bigoye cyane, usanga bigoye kwankadira abantu nk'abo kuko bakurikirana ubuzima bwabo bwose, urumva ni abiga hamwe n'abasanzwe babareze. Kuri urwo rugezo rero turazi neza ko kenshi leta yamigira uruhara kugira ibintu bigende neza. Kuri mwebwe ngaha muri Famille de l'Espoir, leta ifisemo kuboko kungana gute? Leta yobe iri kwirafasha gute kuva iyo Famille de l'Espoir itangura muri cyo 1992? Ni kuvuga yuko ku ruhara rwa leta nibaza ko bivanye n'ibihe association yarimwo hagaca ibintu by'amakuba n'ibindi, ntitwashimye kuronka ama aide cyangwa ama sponsor ava hirya no hino, ariko uko abavyeyi bitangiye kino gikorwa babandanije bakibandanya. Rero ico twoshimira leta nuko icambere na mbere itworohereza abana bacu iyo bari ku ishure, mu gihe hari vyankenegwa, mu gihe hari ibintu bisabwa ku mashure biba bitarabonekana, turasigura imvo, tugasigura n'abana baribo, kandi abayobozi b'amashuri dusanzwe dukorana neza kuko barubahiriza igikorwa c'abana dusanzwe dufise muri association yacu. Okay, mbese hoho tugerageje kuraba iyi association mugize maragize evenement kuri no munsi, mu mwaka mugira evenement kangahe canke evenement iba mu gihe cyo cyose habonetse ubwo buryo bwo gufasha abantu kugira nyene haboneke n'abandi bantu peut-être babona yuko ivyo bintu bikenewe babafate ukuboko? Uyu munsi twari twatewe iteka n'umwana wa ntawe yasigaruwi ariwe Sandrine Nduwimana Rimba Gospel, abenshi bamuzi ngo ni Sandi. Akaba ariwe arongoye televiziyo yacu ya Sandi Umoja TV. Uyu munsi rero yashimye kuza kwifadikanya n'aba bana bari muri association Famille de l'Espoir. Ubwo rero nico gituma mubona habaye evenement nk'iyi, baje kudushigikira. Yarasanzwe afise anniversaire yiwe kuva akiri muri Canada, ubwo rero amaze gushika muri Afrika yavuze yuko ntegereza kwifatanya n'abana bo muri association Famille de l'Espoir. Uyu munsi rero yabishikije, murabona neza ko byagenze neza, yabazimanye, yabambitse agahuzu abafakazi, yagaburiye imfuvyi, ivyo batahana n'ivyo bafungurira hano, vyabaye ibintu vyiza cyane kandi tunamushimira n'ukuri Imana imongereza imigisha. Bisigura ko kenshi iyo habonetse ikiza gufasha evenement itegeza kuba, twizere ko na cameraman hajya ejo ni yaronka uburyo, ejo nyene akaronka uburyo akavuga ati okay ngiye muri Famille de l'Espoir, evenement nkaka karashobora kuba, c'est-à-dire umuntu wari wese abishase umanyere wose arashobora kuza akabamenyesha ko byari azoza byo bikagena neza. Ego turabaha ikaze kuko turafise n'abandi bahora badufasha. Hariho umwarabo yitwa Mr Sam and Koja,
abo baraza kudufasha bakaduhereza ifunguro, ibiharage, umuceri, impuzu, amasakoshi. Nabo nyene baradukora aka evenement nkako, bakaza kuraba kino kigo, bakaza kuraba bano bana. Abo nabo bari no mu gihugu cy'u Burundi, bakorera muri Asiatique. Akenshi rero bari tufatanya natwe iminsi mikuru ya Pasika cyangwa Noel cyangwa Bonane, bakazanira akantu abana kotuma kabamotiva, kotuma nabo babonekana ko atari imfuvyi, bafise kibakurikirana hafi na hafi. Turazi neza yuko ibintu nk'ibi bisaba uburyo, bisaba gushikikirwa, bisaba ukuboko k'umuntu wari we wese abiba bishatse, ndetse kuboko kwa leta. Kuri no mwanya ku ruhande rw'iwawe ni izihe novuga challenge, novuga ingorane, bibazo bikunda gushika muri kino kigo ciwanyu, ku buryo mushobora kuvuga ati okay, kuri bino bintu bikugira birengane, zino ngorane kugira zirengane, bisaba yuko haba ukuboko kundi muntu. Nize ingorane muhura nazo? Ingorane duhura nazo ku bana bacu ni kuvuga bano bana igihe bari ku ishure, n'abana badafise icyo bafungura, bagenda bashonje, bakiragwa ku ishuri, ugasanga baratashe muhira, barashobora no kubura icyo bafungura. Akenshi ugasanga abo bana bagenda bananigwa, bayobegwa, bivanye n'ubuzima bubi baba bayemwo. Rero icyo twosaba haba ku mukono wa leta canke ku muntu wari wese yikorera utwiwe afise umutima w'urukundo, twobasaba ko mwotuba hafi mukatushigikira, kuko abana baragwara bakabura ikibafasha, abana barafise ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Ubwo rero turifuza ko haba uwari wese afise umutima w'urukundo wa bino bibondo mwabonye, bano bana mwabonye, yashobora kudushikako. Mwavuze yuko Famille de l'Espoir iri hano mu Maramvya, muri zone Maramvya, commune Mutimbuzi, ego intara ya Bujumbura irare, akenshi bayita Bujumbura. Rero ni barabara rya 15 ushitse uwo ubaza wese ku kigo c'imfuvyi boce bakwereka. Rero nashaka gusigura ikigo, akenshi ibigo by'imfuvyi bamenyera ari bigo abantu babamwe indani, ariko twebwe abana biwacu dufise ntabwo baba indani mu kigo, baba mu mihana, ni kuvuga mu miryango niyo ibareze, tubafashiriza tubasanga mu miryango yagira bakira, canke umuntu wese afigize umutima w'urukundo agatora umwe canke babiri kugira ngo amufashe amuborere mu bwo buzima bw'ishuri, ejo azomuramure ashe kuba undi mwana atera iteka igihugu n'imiryango yakuriyemwo. Yes, aho tugaba duhaye dutumira aba boss b'imitima myiza, ndetse kuba mu boss se kuva ngo ugenda ufise amamiliyari cyangwa amamiliyoni kuri konti. Gufasha umuntu bisaba umutima muto, umutima ugufasha umuntu akuzanira ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi bingahe, igihumbi kimwe igikombe cy'amazi birakwiye. Dutumiye rero abantu bafise umutima wo gufasha kuzoshika hano hantu, barabe zino mfuvyi ziharerewe, barabe zino mfuvyi baza barafashiriza aho babaye, abafise ababatunga, ndetse tunabandanya dushimira abantu bose bafise abantu batunze, imfuvyi, abafakazi, tubashimira ku bintu bitandukanye cyane, kungene Imana itera ibaha umutima w'urukundo cyane. Tugusabe udusezerere abantu, hama ugira icyo usavye, nimba ari leta, nimba ari abandi bantu, negitera imbere ejo tuzogisange mu gihugu cyose. Ego twashaka gushimira rero televiziyo ya Sandi Umoja TV yabanye natwe kuva umwanzo w'agatondo gushida isaha na yamango tukiri kumwe. Nukuri turabashimiye cyane mwe vyimva mutima kungere mwatwimviriye ko mukaza kudushikako no kuraba bino bibondo. Hanyuma turafise n'umugambi twifuza gushikako. Murabona ko dufise iyi sale, grande sale twubatse hano, iyo ni muri bwa buryo gusahiriza cyangwa gufasha abana, kuko iyo bari mu mihana yabo kenshi usanga atamuyaga nko bafise, atamatara bafise. Ubwo rero twashimye gushiraho iyi sale n'intebe mwazibonye indani, n'amameza mwabonye, n'amataburo twarayateguye ku buryo umwana wese avuye ku ishuri ashobora kwinjira hano. Murabona ko ari sekirize, hafise akayaga keza, yinjira indani akiga, agafata kuru ku byo bize, hanyuma agasubira inyuma afise icyo ashoboye kugira kumenya. Rero dusaba ufasha nk'umuntu wese afise ubumenyi bwo kurera abana mu buryo bwo kwigisha, ko yoza akatwegera tukamuha uyu mwanya ugiye azadufasha abana bacu kugira ngo barushize kumenya, bavemwo incyabwenge, ejo baze baserukira igihugu cyacu haba mu Burundi ndetse no mu makungu. Rero ni yo mfashanyo dusaba, twongera tunasaba mu gihe byoshoboka leta mvyeyi, leta nkozi ko yoba hafi kino kigo ikadushikako hano mu Maramvya, ikaza kuraba ibikorwa dufise. Aba bavyeyi bari muri Canada biyumvira umugambi mwiza cyane
kugira ngo barere bano bana nimvo zo gufasha igihugu cacu. Rero twashaka leta mvyeyi, leta nkozi, leta senzi ko yodushikako ikaza ikadufasha ikadushigikira mwirirera ry'ibibondo vyacu kugira ngo ejo baze bavemwo abana bakazoza keza. Rero tushimiye mwese mwaje kutuba hafi, na mwebwe turabashimiye, n'umukameramani turamushimiye, ndetse n'abandi bose turabashimiye. Imana ibahezagire cyane. Okay, murakoze cyane, turabashimiye namwe kubona muyumviye kino gikorwa. Ni gikorwa cyiza cyane, ni gikorwa kizana umugisha, ndetse igikorwa nico kizotuma muronka abantu bazaba barabagendera. Tubana dushimira abakunzi ba Sunday Umoja TV ndetse n'abazokunda La Famille de l'Espoir kugira bazoshike ngaha. Adresse twayibahaye, abazohabura bazoce kuri Sunday Umoja TV, naho yoce kuri comment waronka canke ugaca hariho hose uzobibona. Tuhama tugushikane aho hantu uzoza gufashiriza abantu. Tubana tubashimira kubana yamugira umutima mwiza mu bintu byose bitandukanye, mu iterambere ry'ibondo ndetse imfuvyi ndetse n'abafakazi. Tubashimira gutera imbere no kugira no gusenga byose bibe ivyacu. Ciao.